Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 turi kubabwira ati igitondo ciza, igitondo c'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Gusuhuza abadukurikirana bari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba, aho tuzi ko dukurikirana, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Amajyepfo, abo tuzi ko badukurikirana, hari abadukurikirana bari mu ntara y'Uburasirazuba, mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali, aho tuzi ko hari uturere badukurikirana, aho tuvuga ati amahoro y'Imana nabane namwe. Tuzi ko hari abadukurikirana bari hakurya y'inyanja ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Finland, aho tuzi ko badukurikirana, hari abadukurikirana bari muri Polonye, hari abadukurikirana bari muri USA ndetse no muri Canada, aho tuzi ko badukurikirana. Inshuti bakunzi b'u Rwanda TV1, mu gitondo tujye kugezaho ingingo z'ingenzi. Turaza kubabwira kuri shampiyona y'u Rwanda uyu munsi iraza gukomeza, turaza kubabwira rwose uburyo amakipe yakomeza guhatana muri UEFA Champions League, aho turaza kubagirayo, tukabajya muri FIFA Elabo Cup muri groupe C ndetse na groupe D. Ejo amakipe yakomeje, aho se ibyo nibyo turaza kubabwira uburyo ibintu bihagaze mu mikino itandukanye, haba ku mugabane w'Uburayi, haba muri Afurika ndetse mu Rwanda, aho se imikino uyu munsi iraza gukomeza no muri UEFA Champions League. Kuko twabibabwiye mu ngingo z'ingenzi, uyu munsi shampiyona y'u Rwanda iraza gukomeza, National Football Rwanda National Football League iraza gukomeza, aho amakipe yo muri Sudani akomeje rwose gukina imikino yayo. Uyu munsi akaba ata ikipe ya El Merreikh iraza gukina n'ikipe ya Marine Football Club Gisenyi ku isaa 12, akaba ari umukino nawo ikipe ya El Merreikh ndetse n'ikipe ya Marine Football Club Gisenyi biteguye kwigaragazamo, kureba ikipe iraza kwegukana amanota 3. Kuko bababwiye ku kiganiro cy'ejo rero, amakipe yo muri Sudani akaba akomeje kwigaragaza neza, akomeje kuzamuka buhoro buhoro muri shampiyona y'u Rwanda, akaba ari imikino idakomeje kugorana hagati yayo ndetse no kubagora mu bihe, akaba ingengabihe Ferwafa rwose kwishyiraho, akaba ari amakipe muri Sudani kuyishimira uburyo ateye. Kuko mu bizi muri Sudani hakaba hariyo izuba ryinshi cyane ry'igikatu, ariko mu Rwanda amakipe yo muri Sudani akaba ari kwishimira uburyo ari gukina kuri shampiyona y'u Rwanda. Akenshi akaba ari gukina mu mugoroba hariho akabeho, amakipe yo muri Sudani akaba ari kwishimira uburyo shampiyona y'u Rwanda rwose yayakire neza, akaba ntabiza ari kuza abonekamo hagati yayo n'amakipe biri gukina. Inshuti bakunze y'u Rwanda TV1 rero, mukomeze mukurikirana shampiyona y'u Rwanda, shampiyona nziza cyane, shampiyona igeze aho biryoshye, shampiyona ubwo y'amakipe mukunda APR FC ndetse na Rayon Sports nabyo bikomeje kugenda mu makipe y'imbere. Amakipe nka El Hilal ndetse na El Merreikh akaba ari amakipe yo mu gihugu cya Sudani, nayo akaba akomeje kuva ku myanya ya nyuma aja mu myanya yo hagati, ndetse ahatanana kugira ngo yitware neza mu myanya y'imbere. Inshuti bakunze y'u Rwanda TV1 rero, nk'uko twabibabwiye umunsi w'ejo imikino yarakomezaga rwose mu bihugu bitandukanye, ubwo by'umwihariko turaza kubabwira, nk'uko twabibabwiye, turaza kubabwira mu mikino yabaye ejo, mu mikino itandukanye yabaye, by'umwihariko turaza kwibanda muri Champions League. Aho tuva muri Champions League ku mikino yabaye ejo, hari imikino n'uyu munsi iraza kuba muri Champions League nanone, aho muri Champions League imikino yari imeze neza cyane, ariko turaza kwibanda by'umwihariko muri FIFA Arab Cup muri groupe ya gatatu, aho ikipe ya Djibouti yaje kunyagirwa n'ikipe ya Jordan ibitego 3-0. United Arab Emirates nayo yaje kwisengerera ibitego 3 kuri kimwe gihugu cya Kuwait na muri International. FIFA Arab Cup nabwo muri groupe ya gatatu ikipe ya Algeria na yo yatsinda ibitego 2-0 Iraq. Bahrain nayo itsinda ibitego 3 kuri kimwe ikipe y'igihugu ya Sudani. Uko imikino yaje kurara ibaye, kuko twabibabwiye rero UEFA Champions League kuri uyu mugoroba yakomezaga muri ligue stage yayo, aho Kelt Almant yari gukina n'ikipe ya Olympiacos
Olympiacos itsinda igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Bayern Munich nayo na Sporting CP, aho ikipe ya Bayern Munich yaje kwisenyera Sporting CP ibitego 3-1. AS Monaco nayo iza gutsinda igitego kimwe ku busa ikipe ya Galatasaray. Mu ikipe ya Atalanta mu gihugu cy'Ubutaliyani nayo yaje kwisenyera ikipe ya Chelsea yo mu Bwongereza ibitego 2-1. Ikipe ya FC Barcelona nayo yaje kwinyara mu Sunzo itsinda ibitego 2-1 ikipe ya Eintracht Frankfurt. Ikipe ya Inter de Rome nayo Liverpool yo mu gihugu cy'Ubwongereza rwose iza kwitsindira iwayo igitego kimwe ku busa. PSV Eindhoven nayo gutsindirwa iwayo n'ikipe ya Atletico Madrid ibitego 3-1. Tottenham Hotspur yo mu gihugu cy'Ubwongereza nayo na Slavia Prague nayo Tottenham Hotspur itsinda ibitego 3 ku busa Slavia Prague. Ikipe ya Union Saint-Gilloise nayo iza gutsindwa ibitego 3-2 n'ikipe ya Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa. Ahangaha rwose akaba yari imikino ishamaje muri Champions League ku mugabane w'Uburayi, aho ko twabibabwiye umunsi naho imikino iraza gukomeza ku mugabane w'Uburayi rwose muri UEFA Champions League, aho amakipe rwose ikipe ya mbere ku isaha 9:45 ikipe ya Karabage FK nayo gukina n'ikipe ya Ajax Amsterdam nayo gukina saa 9:45 n'imikino ya Villarreal na FC Copenhagen nabyo birabigeze mu kibuga. Isaha 4 naho hakaba haraza kuba indi mikino itandukanye ikipe ya Atletico Club na Paris Saint-Germain nayo biraza gukina. Isaha ya 4 naho ikipe ya Bayern Leverkusen na Newcastle United nabyo biraza gukina. Isaha 4 naho ikipe ya Benfica Napoli biraza gukina ku isaha 4 nayo ikipe ya Borussia Dortmund na Bordeaux Gironde nayo ku isaha 4 biraza gukina. Club Brugge na Arsenal nabyo akaba ari ikipe yo mu Bubiligi iraza kwakira ikipe ya Arsenal mu gihugu cy'Ububiligi. Juventus na Pafos FC nabyo ku isaha 4 biraza gukina. Real Madrid ikipe ikunzwe cyane, umukino ukomeye cyane wa Real Madrid aho Parc des Princes yakira ikipe ya Manchester City, naho akaba ari umukino uraba uryoheye ijisho, akaba ari umukino uraba umeze neza cyane. Ahangaha rwose amakipe yo ku mugabane w'Uburayi akaba akomeje kugenda simburana uburyo agomba gukina kugira ngo barebe ko yazatwara igikombe cy'amatwi maremare. Aho ikipe rwose nka Real Madrid champion ikaba ikomeje gukomeza kwitwara neza cyane. Ese uyu munsi iraza kwivana kwa Manchester City? Bakunzi b'u Rwanda TV1 rero mudukomeze mukore subscribe, mukore share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kubagezaho amakuru nyayo, amakuru kandi agezweho, amakuru atavangiye, kugira ngo buri wese utamye amakuru yo muri UEFA Champions League uburyo yagenze abashe kuyamenya. Kandi turabakunda cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza, turi kumwe.